duhe ijambo honorable Agathon Rwasa, ariko ndagira ndamusabe imbere yuko ashikiriza icyumviro ciwe abanze ambwire yuko mbeshe. murakoze kumpa ijambo nyakubahwa mukuru w'inamashinga amateka. Ibyo muvuze nivyo, il faut yuko duhindura notre façon de concevoir les choses, de penser les choses, kuko gutera imbere birashoboka, ni question yo kumenya ingene turondera iryo terambere, ingene twivyipangamwo. Rero je naje munkundiye ni commentaire juste ngira de façon générale par rapport ya projet de budget. Ubwa mbere na mbere mbanze nshimire leta kuko bashizemo ingufu zose kugira tumigre du budget basé sur les moyens tukaja muri budget basé sur les programmes. Shimire kandi na bagenzanje abashinga amateka bo muri commission ijejwe ivy'ubutunzi kubwira n'umwete bashizemo kugira ngo iki gikorwa gishobore kuranguka. Ndabahe kaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV, ishane ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho kandi bavyakorewe amatohoza mu bisasa bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mwiperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makunguye kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahe kaze rero mu makuru tugire tubashikirize ku isaha, amakuru aba yiriwe avugwa mu mihingo itandukanye, akaba rero ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe habashize iminsi mikeyi imyiyamamazo itanguye, ni imyiyamamazo itegura amatora, akaba ari amatora y'abashinga amateka, abajenama b'amakomine, imigambwe rero itandukanye, haba umugambwe CNDD FDD ndetse n'indi migambwe ndetse n'abigenga, bose bakaba bari mu myiyamamazo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nkuko tubishikirizwa nuko na bimwe mu ubimenyesha amakuru bitandukanye. Ni mu gihe kandi kwigenekerezo rya 9 Rusama uyu mwaka, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yuguruye icese imyiyamamazo y'amatora yemirije muri uku kwezi kwa ruheshi tugira twinjiremwo. Namakuru rero agaragaza ko mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu bose biteguriye amatora, mu gihe gusa bigaragara ko icuka kibi kiriko kiraduka mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse n'akarorero umugambwe CNL Inyankamugayo wahoze uramutswa Honorable Agathon Rwasa, aho abanywanyi bawo mu minsi ishize mu minsi heze barakubaguwe, abandi aba bankigwa kwiyamamaza nkuko bishikirizwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ariwo CNL Inyankamugayo. Amakuru rero duhabwa n'amasoko yacu, murabizi uko Honorable Agathon Rwasa yahavuye yamburwa umugambwe CNL ugaca uhabwa Girikushaka Nestori ariwe kuri ubu aramutswa umugambwe CNL. Ibyo kandi biruko mu gihe Honorable Agathon Rwasa yagirizaga umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD kuba ari uko watumye haba injyane mu mugambwe CNL, ari nayo ndetse ari nawo watumye Honorable Agathon Rwasa yamburwa umugambwe wiwe yahora arongoye wa CNL. Gusa amakuru adushikira ndetse n'amatwa dusumira kuri iyi saha nuko kuri iri genekerezo rya 21 Rusama uyu mwaka, umugambwe CNDD FDD wakiriye ku mugaragaro umunywanyi ariwe Honorable Agathon Rwasa. Ibirori rero byo kumwakira bikaba byabirengaha Igitega, aho rero Honorable Agathon Rwasa yemeye gusezera mu mugambwe CNL agaca yegukira umugambwe CNDD FDD. N'umunezero ntangere rero ku banyamugambwe CNDD FDD, harimo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ndetse n'izindi ndongozi zikomakomeye ngaha mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Honorable Agathon Rwasa rero asohoye itangazo asezera mu mugambwe
uri mu mugambwe yahora arimwo wa CNL asezera avuga ko kuri ubu yamaze kwegukira umugambwe uri ku butegetsi ari wo wa CNDD FDD. Bujumburaho rero umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arashimishwa ngo nuko imyiyamamazo y'amatora iriko iragenda neza, ariko ukuri kukaba ari ukundi ku zindi imbuga ndetse nk'uko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu. Kuwa 20 Rusama 2025 ku munsi wa mbere umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarikeje ko imyiyamamazo y'amatora iriko igenda neza, avuga ko iriko iba mu mutekano ku butaka bwose bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ariko ku rubuga intahe twaronse zivuga ibitandukanye cane, harimwo iterabwoba, igitsure n'ubunenge bwinshi cane. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere umushikiranganje Martin Niteretse yarashimye imyiyamamazo iriko igenda neza ukurikije amategeko, ndetse akanavuga ko ikurikije amategeko aranga intwaro rusange. Kubwiwe ngo imigambwe yose inani n'abigenga ngo bariko bariyamamaza kandi bakora ibikorwa vyabo atangorane nimwe ngo ba iriko irabashikira. Naho abahiganwa bariko bariyamamaza bisunze atangorane. Agira ati abahiganwa bariko bariyamamaza bisanzuye atangorane nimwe, niko Martin Niteretse yatangaje. Utugorane twibonekeje tuvugwa ni duto kandi kuko umushikiranganje izo ngorane ngo ziratorerwa umuti byihuta biciye mu kuvugana hagati y'ababijejwe, icerekana nk'uko abivuga ko hari intwaro ibereye nyayo mu Burundi. Mu ngorane zibonekeje yemeye yavuze ikubagurwa ry'abanywanyi ba CNL muri komine Mpanda, Bubanza, uburengero bw'u Burundi, aho abantu 5 bakomerekejwe. Haraba no gushwanira ibibanza byo kwiyamamarizamwo ibubanza ndetse no mu ntara ya Bujumbura, mu burengero bw'igihugu cacu c'u Burundi. Abatabuye amakarata yitora kandi babishaka baravuzwe kandi ngo no mu ntara za Gitega, Rutana, Cibitoke hagati mu gihugu, mu bumanuko bushira ubuseruko no mu burengero bw'igihugu cacu c'u Burundi, Muyinga, uburaruko bushira ubuseruko. Isanganya ryarahitanye ubuzima bw'abanywanyi 2 b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Aho Martin Niteretse yatomoye ko bamwe mu bagirizwa ayo mabi bamwe bahagaritswe kandi ngo ko amatohoza abandanya kugira ngo bahanwe abo bose babifisemwo uruhara. Umushikiranganje yasabye abiyamamaza kubahiriza amategeko muri iki gihe c'amatora. Yasabye kandi abajejwe intwaro kubandanya borohereza intunganyo yo muri iki gihe c'imyiyamamazo, cane cane mu kwirinda amatati afatiye ku bibanza byo kwiyamamarizamwo. Ariko ku rubuga abanyagihugu benshi bavuganye n'ikimenyesha makuru cacu ca Isange bavuga ko bavuga ibitandukanye n'ivyo umukuru uyu Martin Niteretse yishuye. Aha ibubanza abajejwe intwaro badutegeka kuja mu myiyamamazo y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ni mu gihe dufise ibindi bikorwa bihambaye. Wanse uca witwa utavuga rumwe n'ubutegetsi, niko umwe mu badandaza yatwishuye. Naho Ingozi hari umukenyezi yemeza ko intwaro yarungitse abakuru b'imitumba kurarika abanyagihugu. Batubwiye ko hamwe tutagiye mu myiyamamazo ya CNDD FDD abana bacu baca bafutwa ku ntonde z'abafashwa, niko nawe avuga. Ico kimwe no mu Rumonge aho umurovyi avuga ko yategetswe kureka ibikorwa vyiwe. Bambwiye ko ubwato bwanje buca bufatwa hamwe
nagiye mu myiyamamazo naragiye ariko ntaco numvirije. Igitega hari umwigisha avuga ko hari ubwoba, bose berekana ko bashigikiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko benshi babikora kugira ngo birinde agatotezo. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati ahamagarira abegwa bose n'amatora harimo n'inzego zizejwe umutekano n'abajejwe intwaro kugwiza inguvu no kubandanya bari maso. Intumbero ni ugukinga ico cose cotuma imyamamazo igenda nabi, gutsimbataza amahoro no gukora ibishoboka byose kugira ngo icuka c'amatora kigume ari ciza. Abajijwe kwikoreshwa ry'imiduga ya leta rikorwa na bamwe mu bajejwe intwaro, Martin Niteretse yamenyesheje ko abo bajejwe intwaro bakurikirana ibikorwa vya buri munsi ari naco gituma bakoresha ubwo buryo bwo kwiyunguruza. Igihambaye kurusha ibindi nuko iyo miduga ifasha abanyagihugu. Icobaye ingorane ni igihe indongozi yokurako imparati igashirako iyindi mu gihe ari ku kazi nta mpamvu yo kwenyegeza, niko asozera ashikiriza uyu Martin Niteretse. Reka mbashimire, turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko.